mwavyiboneye mwanya kubamenyesha amakuru ko tuno musi twakoranye inama n'abasanzwe baserukira ibihugu vyabo ngaho mu Burundi, abasanzwe bakora mu bisata vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, eka n'abandi bose bari mu gisata co gufashanya n'u Burundi. Twagize inama ikurikiranya niyo twakoze ku musi wa mbere, tuvugana ingene twondera gufasha abakunzi bacu bo mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bariko bahunga intambara kwiraba mu gihugu cabo bisanzemo batayirondeye, basanga bategerezwa kwimuka kugira ngo ubuhungiro mu gihugu cacu c'u Burundi. Uno musi tugize inama igenze neza, hariho ivyari vyemewe ku musi wa mbere twagiye gutanga ubufasha cyane cyane ibifungurwa, amazi, kwegereza ubuvuzi, imiti, canco n'ibindi bitari bike byaratanguye ko barabikora. Ibindi bambere batari bake bariko barikazanura kugira ivyo bemeye bibashikane. Uno musi naho twagize inama mu muryango wagutse kugira tureko n'abandi ubwico bashikirije, abatari bake bemeye ivyo bagiye gufasha vuba, kandi turabakengurukiye cane kw'izina rya leta y'u Burundi n'abarundi nyene. Uno musi rero tugeze ku musi utoroshe, aho abanyekongo bariko barahungira mu Burundi baza ku buryo budasanzwe. Musanzwe mubizi ko bashikira mu ntara ya Cibitoke, n'intara ya Bujumbura, n'intara ya Bubanza. Mugabo turabira dusanga vy'ukuri bakeneye kwimurwa. Bavyibuka ko higeze kuba isanganya ridasanzwe, abanyekongo bari bahungiye i Burundi baraterwa n'imigwi igwana, barabicamwo abanyamurenge, n'ubwo badusigiye igikomere kinini nk'abarundi. Twifuza rero ko iyo batosubira kugwa, bituma twasavye abakunzi bacu dusanzwe dukorana mu butabazi ko dutera agacumu kumwe aho tudashobora kwiyaga, badufashe kugira dushobore kubimura, kuko uno musi tugeze hagati y'ibihumbi 2020 n'ibihumbi 35 ntutereza kubaharura neza bari mu ntara Cibitoke, n'abarenga gato 5,000 bari mu ntara ya Bubanza, Gihanga. Abantu si bake, ico gituma twasavye ko bodufasha kugira turabe kumwe tubimura. Bwa mbere duca tubanza tubimurire abashoboka mu Rutana, mu komine Giharo, abadashoboye kugira twarondeye ibindi, turiko turondera ibindi bibanza tubashira mu vuba kugira baje aho umutima utakumusimba. Rero ni ivyo turashimiye abo twakoranye iyo nama, abayitavye n'abatumye bose turabashimiye, kuko turabona ko ibibazo bavyitayeho cane. Itangazo umurindi w'impunzi zihunga ingwano ikabera mu gihugu kibanyi ca Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuva mu ntango z'uyu mwaka w'2025, leta y'u Burundi iraraje ishinga n'ibihe vy'umutekano muke biri mu buseruko bw'igihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kwezi kwa Ruhuhuma, intambara z'urutavanako zirangwa mw'ico gice c'igihugu ca Repubulika Demokarasi ya Kongo zatumye haba umurindi udasanzwe, umurindi munini w'abenegihugu b'ico gihugu hamwe n'abandi bahaba bahungira mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuva itariki ya mbere y'ukwezi kwa Ruhuhuma mu mwaka wa 2025, hamaze guharurwa abantu barenga
hagati abantu bari hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 35 kuko bose tureza kubaharura bamaze kujabuka uruzi Rusizi binjira mu gihugu cyacu Burundi bagana cyane intara ya Cibitoke hamwe n'abarenga 5,000 baciye ku rubibe rwa Gatumba aho abenshi muri bo arabasaba ubuhungiro kamwe n'ubufasha mpuzamakungu. Uyu murindi w'abahunga watanguye kugwira cyane kuva kwa 14 Ruhuma umwaka w'2025 hisunzwe ibwirizwa nimero 1/25 yo kuwa 5 Munyonyo umwaka w'2021 rigenga abasohoka n'abinjira mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'ibihe by'umutekano muke urangwa mu buseruko bw'igihugu kibanyi giharanira intwaro rusange ya Kongo, eka n'umurindi munini udasanzwe kandi wihuta w'abariko basaba ubuhungiro mu Burundi. Leta y'u Burundi iremera amategeko agenga impunzi cyo bita mu Gifaransa statut de réfugié prima facie hamwe n'abasaba ubuhungiro b'abakongomani bamaze gushika ku butaka bw'u Burundi kuva mu ntango z'umwaka w'2025. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano ugiye gushiraho umugwi ujejwe bwa mbere gukurikirana ku munsi no guhagarikira ingingo zose zihuta z'umutekano, kubarondera aho bakika umusaya, kurondera ibifungurwa, ubuvuzi n'ibindi. Bwa kabiri gukorera hamwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira abasaba ubuhungiro hamwe n'abatagira ubwenegihugu ONUPRA hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR mu gusasuma impunzi mu buryo bwihuta. Bwa gatatu korohereza abariko barakora ibikorwa by'ubutabazi hamwe n'abo bose bafashanya baba abaha mu gihugu cyacu Burundi canke ba mpuzamakungu. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivyo ibikorwa bikurikira birategekanijwe. Ubwa mbere guhindura ikibanza bisigura ko impunzi za vuba kuvuga guhera mu ntango z'umwaka zizohindurirwa ikibanza zungurizwe muri site ya Musenyi iri mu ntara ya Rutana mu ntumbero yo kubahiriza amategeko mpuzamakungu Burundi bwashizeko igikumu. Ubwa kabiri amasite atari make azoshikirizwa ishirahamwe mpuzamakungu HCR hamwe nabo bafatanya ibikorwa kugira bahatunganye neza ibindi bigo bigenewe kwakira izindi mpunzi bivanye no kungene zizoba zingana. Bwa gatatu ikigo cy'igihugu
kijejwe gukingira abasaba ubuhungiro hamwe n'abatagira ubwenegihugu ONPRA, ikurikiranwe n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano mu bikorwa bazokorana n'igisata ca ONU gishinzwe impunzi HCR kugira abo bene wacu abavukanyi bacu bava mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo boroherwe ubuzima bazoba batsindaro mu Burundi. Leta y'u Burundi irahamagariye ugushigikirana haba mu gihugu hamwe no mu makungu mu ntumbero yo gushigikira utwigoro turiko turakogwa mu ntumbero yo kwakira neza izo mpunzi. Amashirahamwe y'abiteza imbere, amashirahamwe y'abagira neza, amashirahamwe yigenga, abahurikiye mu madini n'amashengero, eka nabo bose basanzwe bafasha muri ivyo bikorwa barahamagariwe guterera bimwe biboneka kugira duhangane n'iki cago cateye abavukanyi bacu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwa nyuma nubwo rero biruko turasabye bwa mbere abarundi bose tubasabye ko bobandanya kwakirana umutima mwiza bene wacu bavandimwe bacu b'abanyekongo nk'uko vyamye biranga abarundi kuva na kera na rindi. Ubwa kabiri abarundi bose basabwe ko batosamazwa n'ibiriko biraca ku mbuga hwaniro nka Facebook, WhatsApp, Twitter n'ibindi, ahubwo babandanye babumbatiye amahoro n'umutekano. Ibi tubivuze kubera hariho abantu bamaze imisi bakwiza ibihuha bidafise ishingiro, abarundi bamwe bagakikije basamaza. Twamenyesha kandi ko igisirikare hamwe n'igipolisi cy'u Burundi ntako bitariko birakora kugira amategeko, amahoro, umutekano w'igihugu byubahirizwe ku mpande zose. Murakoze.